ni ku kigo kireze abana b'imfuvyi citiriwe Umusamariya w'imbabazi kiri ku mugwa mukuru w'intara ya Ngozi, aho abo bana baramutse bakira intumwa z'urongoye ishirahamwe Fondation Bonne Action Umugiraneza. Umuhuzabikorwa w'iryo shirahamwe yaserukiye umutambukanyi w'umukuru w'igihugu Angeline NDAYISHIMIYE arirongoye, aravuga icatumye bagendera ico kigo. Kuri no munsi ishirahamwe Fondation Bonne Action Umugiraneza riyobowe na nyene icubahiro umutambukanyi wa nyene icubahiro umukuru w'igihugu cyacu cy'u Burundi, ryaramutse rikora ibikorwa kuri no rerero ryitiriwe Umusamariya w'ikigongwe, akaba atari ijyambere ribikoreye kuri kino kigo. Ubuherutse nyene icubahiro umutambukanyi wa nyene icubahiro umukuru w'igihugu yari yemereye yuko azogaruka kuri no munsi uri hejuru, rero akaba yaturungitse yuko tomushikanira ubutumwa yari yiyemeje, akaba rero kwari kugira ashitse ico yiyemeje kuri no munsi. Ahanini akaba yarungitse ibifungurwa by'abana bato bato bigizwe n'amata, amakopo 1,800 y'amata bita France nimero 1 na nimero 2, hamwe n'imifuko 15 y'ifarine irimwo ibiro 375, hamwe n'amapake 70 y'amaji bita gufasha. Mw'ihangiro rya Fondation Bonne Action Umugiraneza harimwo ibikorwa bijanye no gushigikira abantu bari mu bibazo bitandukanye, haba ari abageze mu zabukuru, haba ari ibibondo by'impfuvyi, haba abamugaye, haba n'abandi bose bafise ibibazo bitandukanye by'ubuzima. Inyuma y'ivyo onya kandi Fondation Bonne Action Umugiraneza irakora ibikorwa bitandukanye mu bijanye n'indero, mu bijanye n'amagara meza n'ibindi byose bijanye n'ubuzima bw'igihugu. Ku ruhande rw'ikigo citiriwe Umusamariya w'imbabazi kirongowe n'umutambukanyi wahozana umukuru w'igihugu umufasoni Denise Nkurunziza, bakaba bakenguruka agakemanyi baronkejwe n'ingene ishirahamwe Fondation Bonne Action Umugiraneza ridahengeshanya kubitaho.